Uburundi ngo bwoba bugiye gutera igihugu kibanyi c'u Rwanda, ndavuga hakurya ya Kanyaru. Izi ni propaganda canke hari ikindi kintu kivyinyegeje inyuma? Ibi ugiye kubiraba birafise chronology canke urutonde, ugiye ukavyiga neza nk'umwanya nabifatiye. Nico bituma namwe ndabasaba kubanza gufata agatebe mwicare, mutegere ndatsko muza kurangiza kino kiganiro mutahuye ivyinyegeje inyuma zino propaganda ngo Uburundi babuhaye drone 5,000, Ububirigi bwahaye inko canke ibigwanisho Uburundi kugira ngo barasi igihugu c'u Rwanda, umwana wa Havyarimana. Vyose no mikino kuri no mwanya aho vyatanguriye naho biriko biragera. Kuri no munsi turagarukira kuri no munsi wa drone 5,000 ngo n'abasirikare bagera ku 4,500. Ibi vyo navyigisigiri c'abasirikare nayo bibabwiye, ariko ngomba turabire hamwe bimeze gute, ni kubera iki biriko birakwiragizwa muri no misi. Ugerageje kurabira hamwe uraza gutora ugateranya kimwe n'ikindi, ugatora ikivuye iburyo ni bubamfu, ugasesangura ivyanditse, ukaraba n'imvugo ziriko zirakoreshwa, muraza gutahura neza na neza uyu mukino ni gute. Uyu mukino Rwanda babwire ko urimo abarundi bananiwe gukubita kudeta mu 2015, bananiwe guhirika ubutegetsi. Murantunga ndakivuge neza mu Kirundi. Harimo Pacifique nini nahazwe, harimo Chimamanda Moses, hakabamwo na Paul Kagame, eka n'inkotanyi muri rusange. Ati Fleury le Patriote, ibi wabikuye he? Wavyegeranije wisunze iki? Ufise ivyemeza ibihe? Tora gatebe wicare, reka tugaruke inyuma ya kano karuhuko. Nongeye kubaramutsa, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV, umumwe wese aho aherereye. Ni amagara, ubumwe, iterambere, amafaranga mu miryango yacu. Ndabakengurukira mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro, amakuru n'ubusesanguzi bica kuri no rubuga rwanyu ari go Fleury Podcast TV. Ndabakengurukira cyane mwebwe muba muri mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu c'u Rwanda, mu karere ka EAC, Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Uburayi, eka mu mfuruka zine zisi. Ndabasaba rero imbere yuko twinjirana neza kugira dutahure, duhere ku kintu ca mbere nifuje ko twoherako. Duhere ku majambo ya vuba ya Pacifique nini nahazwe yagiriza usarukira igihugu c'u Burundi ariwe Excellence Ambassadeur Terence Ntayiraja, amwagiriza ko ngo mu biro vyiwe yamayaga n'abantu biyugaranye, ngo ibingo akaba yabikuye muri bamwe bakozi bakora muri ubwo buserukizi, n'ayandi majambo menshi ngira mwarayumvirije. Abato bavyumvise, reka mbanze ndabashiremo ano majambo ya Pacifique, hanyuma tuze turabe inyuma ya majambo yo kwagiriza umuserukizi w'igihugu c'u Burundi mu Bubirigi, kuko niho muza guteranya izi drone bavuga 5,000 zasohowe ziva mu gihugu c'u Bubirigi. Mwongere mugaruke no kuyindi karata ndababikiye. Reka tubanze twisunga amajambo ya Pacifique nini nahazwe, hanyuma tuce tubandanya kugira ntimuvuga ati uri kuramubeshera ivyo bintu ntavyo yavuze. Kuri nuko by'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura, ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda. Biriko bikoregwa ahantu henshi cyane. Inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubirigi, aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu. Avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambassade, bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana. Imigambi barimwo ntituyizi. Aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza. Hari ikintu kiriko kiraba, une coordination iri kuri ubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda. Amakuru mbega Pacifique mo kivuga ivyo, ubwo Terence Ntayiraja ntazova avuga ko mwamukoreye intebe ishushe. Ayo makuru abayabaha bafatira ku gikigi gishemeye. Ntaco nzontangaramwo n'ukuri, n'ubu naca vyandika, ndabimenyereye gutukwa, ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mubo bakorana nibo bayemanga.
Yes, ndibaza ko muhejeje kuyumvira bisohoka mu kanwa ka Pacifique Ninirahazwe yiyita ko ari wa societe civile atagaharanira inyungu za leta, ivyicaro vya leta. Societe civile nko nababwiye par definition ni ikintu kidaharanira inyungu za leta canke umugengamire ku mugambwe uyu canke ku butegetsi ubu canke buriya, ariko Pacifique aragaragaza neza ko Fokode ari umugambwe yafonze ahubwo akawucisha muri societe civile kugira abo bazungu bamuhaye akazi bashobore kumuronsa amafaranga neza na neza vyoroshe. Pacifique rero aragiriza ko hari ayo manama ngo hari umugambi wo gutera u Rwanda. Aha ntaco kitubwiye, tugerageze gutahura abarundi n'abanyarwanda. Eske iki kintu ntaco kitubwiye? Pacifique Ninirahazwe niwe ari karabisohora mu kanwa abivuga ko kubenga bifitiye fact, mugabo baramubwiye ati duha ivyemeza. Ico yishuye Gilbert niyo nkuru nimba ari we karamubaza sinibuka, yamubajije none urafise preuve nibaza kuvuga ko wamurengereye ngo ndabimenyereye gusa uko hakana gusa. No, uri umuntu muzima n'imvi ku mutwe wameze imishatsi ibiri ukananirwa gutanga preuve ukavuga ati ehe preuve niyi ufatiye kuri iki niki. Biragaragara neza ko ivyaya makuru bampaye yava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi ari ivyo, ariko gushika no musi Pacifique Ninirahazwa nta kintu na kimwe cifatiro agira, nukuvuga gusubisunitse mu muyaga kugira abasanzwe bamukurikirana umushaha muto, abasanzwe bamukurikirana ubwenge batari concentre, niko no bivuga abashanzwe bamufana ku mbozo uko badahuza n'uburongozi buhari batavuga rumwe na CNDD-FDD kuko hari abaporona, hari abafrodebu, hari abasenere, hari abaFNR. Imigambwe mu Burundi ni myinshi cyane, ni naco gihugu ngira ca mbere muri Afrika gifise imigambwe myinshi niba atari ku rugwego rw'isi. Rero aba bose ashe ko batemera uburongozi buhari bagaca baja gufana uwuza tyoza canke kuvuga uburongozi buhari. On sait pas abafana bo bamukurikirana canke bakurikirana ivyo avuga ntababuze, ariko ndizera neza muri bajya mukurikirana kare bagaruka bakakurikirana no macano yacu nyene kugira bagerageze gupima abo baba bagifise ubwenge base nabukeye bugikora, baragerageza kusoma ivyiwe barabisoma bakongera bakaza kuri izi channel zacu akavuga ati twumvirize d'abord raisonnement zabo kuko twebwe Pacifique arateruraga akamanika agaposta. Mais moi ce que je fais ndafata ibya Pacifique yaje kubesha canka atagirira preuve tukavyanaliza tugakeburana nka kuga tuba tuko turayaga ngo ati burya naho Pacifique yavuze iki kintu je kinteye amakenga rero ya mbere kuri ivyo kwagiriza Burundi ko bugomba gutera u Rwanda naya biriko birategurwa n'igihugu c'u Rwanda ubwaco, hanyuma propaganda bakazicisha muri Pacifique bivanye uburemere afise muri opposition canke societe civile ya Fokode n'urubuga rwa Facebook bakabicisha muri Chimamada nkuko vyamye murabizi kari incoreka kongera kabintumwa ya Paul Kagame, eka n'abandi basanzwe arabambari basanzwe bakoresha amakonte anonyme ku mbuga zigenda zitandukanye kuza gucoza igihugu c'u Burundi no gutuka indongozi, malgré que nama nababwiye ko ivyo mwe mupfa vy'iwanyu ariko mukotse ku gihugu n'indongozi kuko indongozi njabo ry'Imana rirabivuga ni mwubaha indongozi kuko kurongora kuva ku Mana. En plus muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibaryoherewe Donald Trump kumbure kumvo zuko bamwe badashigikiye intambara ariko arakora muri Iran, ariko baramurindira manda y'igahera bararindira manda y'igahera. Sesa iyo niyo demokrasi. Demokrasi ntibisigura ko ucuza ugafata umukuru w'igihugu ukamugira nka mutoyi wawe, ugafata umukuru w'igihugu ukamugira nka mukuru wawe, nka muvyara wawe, ukamugira ko umengo n'umuntu asanzwe, ukamwambura iteka ukamwifatira aho naho mutagiye kuraba ibirato, impuzu, amahereni byo mutambukanyi wiwe. Abarundi bose mugashaka kubakaranga mukabagira yondo, ariko ndababwira ati hamwe na generation zu hamwe no gwaruka gubu ntibikunda kibi bintu tuzobitambuka kirako hategerezwa kubaho ikintu citwa kompromis, mutegerezwa kwicara hasi mukamenya ko ari igihugu cacu tushaka kubaka, si igihugu cacu tubaho uburenganzira bwo gusambura. Muraza ngo murumva ngo muri mbombo on s'en fout unisi ico ntari moi je m'en fous unisi ico ntari je nibindaba ndabandanya ariko nikizokubuza ko mbandanya ndagufukura. Tugaruka muri Pacifique burumva ko yatanguye propaganda yo kuvuga ko ugutera u Rwanda ariko rategurirwa mu Bubirigi, mu buserukizi bw'u Burundi buri mu Bubirigi. Uno munsi mbanze hajya hagati ndahave, uno munsi nagomba ndabibutse ko ibimbuga za Kigali, imbuga za Kagame harimo na BTN. Nituzi kari sinzi kari amafaranga menshi babahaye. BTN yari ikunze kugaragaza ibitagenza neza mu Rwanda, ariko hageze kongera kumbore bakorera igihugu cabo yavyakiriye arabikorera ko izi mbuga zose zo mu Rwanda rezopoza abanyarwanda eka n'abakongomani n'abanyarwanda bigize abakongomani hari atavuga ba Steve Wemby n'abandi benshi
bako barakwiragiza inkuru ibihuha n'amapropaganda n'amarimere muravyita uko mu bitahura ko ngo ububirigi bwahaye drone zigera ku 5,000 igihugu c'u Burundi ngo izo drone ngo nizo gutera igihugu c'u Rwanda. Iruhande y'idrone izo mbuga ziremeza ko babahaye na munition ngo harero ngo niho bibazoja kwifashisha ngo naca gisirikare bo bavuze mbere ngo igisirikare gera ku 50,000 ico gisirikare kingana n'ibihumbi 50 mu gihugu c'u Burundi na superficie yacu coba kiri hehe mu makambi abarundi ntitubibone abasirikare hari ako mbona bavanze ntibabibone ngo bongere banabivuge batange n'izo raporo sinibaza biragaragaza neza ko amarimere canke ikindi kintu bariko barategura nagomba rero hano bamwe mu ndongozi baza kugira amahigo yo guhurirana na kino kiganiro bicara biyumvira proposition zibiri basha ko bariko barabivuga bavyitirira ko ubu Burundi bugomba gutera u Rwanda ariko ugasanga no Rwanda rugomba gutera u Burundi bariko barabivuga muri façon ironique canke bako baragira ibihushanye kugira tukume tufocusinga ku bintu Burundi buko bugomba gukora kumbe no Rwanda rugomba gukora surprise bugomba gutera u Burundi rero mugiye guhuza mukaraba Pacifique yari amaze imisi avuga nta n'indwi imwe canke zibiri zari ziheze bamaze kuzana ko ububirigi bwamaze guha ibikoresho igihugu c'u Burundi ngo ububirigi atupri buriko buragwanya ngo canke ngo bushaka guhirika canke gukura ubutegetsi bwa Paul Kagame ku nguvu zose zishoboka aha bagaca bateranya n'ivya na visite z'umuhugu canke ingendo z'umuhungu wa nyakwigendera Juvenal Habyarimana ikindi naco rero ngomba ko twibukanya ndabibutse kandi Pacifique toujours Pacifique nyene ubu Pacifique nyene niwe yongeye kugaruka ubuheruka kuvuga ati uburundi bwinjije ikamyo zirenga 83 ubu ngira ageze mu ijana amakuru ngira ariko aracana ko bava baza gukora iyindi space batubwire ko amakamyo yageze mu ijana canke mu majana 2 ariko inyishu bagiye barahabwa baba n'abanyarwanda nyene baba n'abarundi bakoresha ubwinga bagifise coefficient intellectuel zikora kandi bashaka ko bari muri opposition mugabo badafise inzigo urashaka ko uri muri opposition mugabo ufise ishari urafise uri muri opposition uhahamiye gutwara urashaka ko uri muri opposition indoto zawe ari zazindi jenje nari kuba ndi hajya papa muyomba nitwe twako turiko turatwara urabona rero vyanse reka turapongene ducafuza igihugu bakinige bakinyonge abarundi bari mu Burundi bakatiki pepu hama twe turi hanze tuzoce tugenda dushika dufata vora Pacifique amajambo avuga ugiye kuyamezira urabona neza ko ari mwinzigo sinzi novuga ibintu byinshi kuko Pacifique no yagarutse aravuga ati uteranye rero za bintu bitatu ubwa mbere yagirije umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi hanyuma araza aravuga ko uburundi ngo bwijije amakamyage arenga 83 gusa ni menshi ngo we yavuze ngo abanyagihugu bimuyinga batewe n'ubwoba ngo nibidoga vyikoreye ibigwanisho hanyuma ica gatatu ni ikibazanye propaganda ngo ububirigi bwahaye drone zigera ku 5,000 mbe tubazanye u Rwanda konzaro muri ya yase u Rwanda ni naruto ku Burundi drone 5,000 zoduga mu kirere hagasigarahe hajya mwe murafise superficie murafise uburinganire bw'u Rwanda bwo drone 5,000 zoduga mu gasigara ofate dozo murakoresha coefficient intellectuel muzoza murakoresha ivyiyumvira para gufana Pacifique yavuze naka yavuze no réfléchissez iyumvire icara mbe ibintu yavuze biranashoboka drone imwe genda banza murondere ni bakwavuga ngo ni CH4 genda murabe CH4 drone imwe ya CH4 ja kuraba muri prix kuri internet muraza kuza muri commentaire mvuga ati Fleury le patriote ivyo batubariye nivyo drone imwe ya CH4 amaheri gugwa ucugwizana drone 5,000 ni izine yose y'ububirigi edere ububirigi ntibuzihingura zino drone ubwo ari amakuru mwumva kavuga ati mbona aho twokuyumvira basi si ububirigi bwazitanze bwonyene ni bihugu byo bishaka guhindura uburongozi bwa Paul Kagame 5,000 drones c'est trop idrone 5,000 ni nyinshi gose
gusa ushobona rero ko hari strategy bino ntibizira ubusa ifuko uzoza muraraba Pacifique yavuze iki hariya mu Rwanda bavuze iki Pacifique yavuze iki hajya bagize iki Chimamanda yavuze iki ibintu byose bazoba bariko baravuga muzovyumva muri space muzovyumva Pacifique avuga canka apostinga muzobona bose Chimamama nyene hariya bapostinga bakwiragiza induru gusa kugira babe barabazubaza zana ngo zawakera agira ibintu biriya kugira bamwe mwifocusinge kuri biriya ariko ikarata zozo zibaziko zirakira uburundi rero defense y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ni mumenye bino bintu biriko birakogwa ni enoma verti en vaut deux ni mumenye ko soit bariko barababeshira juste kugira bababeshire babacafuza muri communauté internationale ariko soit igihugu cy'u Rwanda kiko kirategura quelque chose moche ku gihugu cyacu ciza cy'u Burundi nivyo nkoze ikiganiro kiri kuri sije imwe kugira tubanze dufata kanya dutahuzanye kuko kenshi muratwo twavuganye ko dakeneye ibiganiro bimara umwanya muremure bivanye no mumwe wese byabarimwo ariko dusubira inyuma tongere duce ku masonga u Burundi ngo bugomba gutera igihugu cy'u Rwanda ngo biciye mu nzira imwe canke iriya Pacifique nini nahatwe umuvugizi wa bose aravuga ko ari we ncabwenge cyane ariko akavuga ibintu bitagira fact inama ngo zikorerwa mu biro kwa ambassadeur excellence ambassadeur Terence Nahiraje hariya mu Bubirigi aravuga rero n'ibintu by'ubwana ngo bariyugarana ngo mu cumba ngo bariyugarana ngo mu biro ngo nituba tuzi ibyo bako baravuga koma ushaka kubimenya wewe vyuvugana na Alexis Ndwije ndabimenya ivyo vugana na Bobo Rugurikana ndabimenya ivyo vugana na Gilbert niyo nkuru avance space ndabimenya ivyo vugana na Esdras Ndikumana ndabimenya ivyo vugana na Badriel Rugambarara ndabimenya ivyo vugana na Chimamanda kugira muze gucafuza abantu ndabimenya ivyo mukora mwese background hari backstage ndabimenya eske wewe ufise droit iyihe yo kuvuga ati ngo ivyo umuserukizi w'u Burundi ariko arayaga mu cumba canke mu biro ntitubizi ushaka kubimenyera iki ari communiqué public barayishira ko abanyabene gihugu bakayimenya ari afere z'igihugu ivyo yagiye gukora abari karakora ategerezwa kubikora muri voix yiwe tine para pour dicter muri hajya yo kugira ngo akore ivyo dicta canke ngo kofo ko digomba canke ko opposition yanyu n'ama société civile yanyagomba no fuko muza murakoresha ubwenge urumva umengo ni kakana kavuga ati none agize uko muravuga nk'abantu bakuze ngo bariyugarana ngo tunama ngo bakora ngo ntituba tuzi ibyo barimwo ngo n'abantu bayaga ntibaba barimwo est-ce que tu es censé kumenya umushitsi wese yakigwa muri ambassade uba muri ambassade uri umukozi wa ambassade uri umuplanto uri umusekreteri ukora kuri yakeye urinde we kugira umenye umuntu wese yinjiye okay nk'ubu none wewe ko uri mu Bubirigi Paul Kagame akaba ari pare wawe uraza abo abakigwa mu rugwiro canke muri ambassade y'u Rwanda iri mu Bubirigi nimbi hariho donc muzoze muraraba ibintu babashikiriza n'uburozi ni sumu ni shano nta kindi ni kugira bankishe abarundi bari mu gihugu indongozi hanyuma ngo muduze ishavu mwirevolte ni objectif mbatayo mwari muzi muduze ishavu mwirevolte hanyuma baronka aho binjirira mugabo rero nkuko mpora ndavyumva bivugwa kirugaye cyo ni kimwe swat aremeza neza nako ndavuga ko avuga uko yagiriza umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi ngo niho ariko arategurirwa iyo ku mugaca mubona kandi ko bakominitse ngo Ububirigi bwahaye drone igihugu cy'u Burundi zigera ko 500 ivyo deja bimurumva ko bifatanye ni ya nkuru bikirabandanya gusa setwasi nuko u Rwanda ariko ruko rurayivuga nibindi bimenyesha babitangaza makuru hanyuma agashagaruka kandi akavuga ngo ibigwanisho byarinjiye mu Burundi eske kino kibazo cyo shaka kurangirizako u Burundi igihugu cawe Pacifique na Chimamanda mwigaramye canke mukorera ivyo umwana atokorera urugogwe ivyo umwana atokorera umwana afisa atokorera abavyeyi biwe canke akorere igihugu ciwe igihugu cy'u Burundi muri bino bihe turimwo na Iran basuzuguye batasanga yipanze ubona biba bigeze hehe igihugu cy'u Burundi gifite plein droit yo kugura ibigwanisho wewe nk'umusivile nta nakimure kure kumenya mwarize za kaminuza zo mu Burundi n'inzo mu Bubirigi n'ahandi mugabo hano ariko hano murashoye kwa muhafise mugabo vous faites ça à bon escient mubikora mubigomba stratégiquement juste kugira mu cafuza indongozi dernièrement araci imyaka niba ari ingahe ngo bakobaha imipanga abantu ngo imakamba imipanga yahereye
bayicishije ibigazi mugiye kurabiza imvugo pacifique akoresha n'aba bose bamuyoboka zose nizo guteranya, c'est juste pour soulever la population kugira abanyagihugu mugumuke mwanke zino burongozi buhari hanyuma donc ndibaza ko tugiye guhurira mu matora muri 2027 ku munsi w'ejo ku munsi uno munsi kwanza uno munsi nyene niho hakozwe igikorwa ngira cyo gutanguza ibijanye n'ivy'amatora urukurikirane gose ngira se nizogendera bibahereza ndibaza neza ko tuzogenda turamenya buke buke intambuko n'ibisabwa kubera ni kibanza cyo kugira ube umurongozi w'igihugu principal mukuru w'igihugu ndizera neza na neza ko tuzoraba finalement eske inyigisho batanze zarafashe zarabanyuze canke ivyo tubaha mu busesanguzi mu kuza gukontrekara nico gituma bitatangaza kubona ngo uyu ni naka uyu akora ibi uyu agira ibi nibi ariko dans mes propos nta musi numwe muzofa mwarumvise ubwo burozi mwipfuza. Je dis et je le répète, qui nous chose gitusha mon pays. Moi je suis burundais. Nta yindi nationalité nimwe nshaka, nta niyo mfise, nivyari binaniye kuyishikira. Voir que je vécu l'étranger, nivyari binaniye kuyironka. Nkito z'ububiri gizozo qui encore. Umwe yarafise iwacu. Antoine Kabura hafise baketini vy'abandi n'abandi bafise hariya. Chango kuja gusaba nationalité yako rya Kanyaru no reste guma kwivugisha ngo nasabye nationalité yango yo ngaha ngo paske ngo Burundi buremera double nationalité. Oui burayemera mugabo turaraba n'igituma nibihe nicabi gutumye ariko rero hamwe n'ivyo ndakengurukira abarundi kuko bamaze guca ubwenge ntumutamikishano akwemerere canke umuhenze rimwe rya kabiri bararaba kameme kandi ikindi kintu mwotahura hari gihe n'umuntu avuga ukuri mugaka kuvuga tukana uko kuri wo kumviriza uzuraba umuntu atunze imbwa nk'akararo utunze nk'imbwa yitwa Chima kashike mu uchima kurubwa ntiruza oya hamagara neza dusuma ikakumva bati ni databuja mpamagaye hamukayiha imbwa mbere uratwaza gaburira ku gasahani gasapara kuterera mu bivu kamen none ibaze ko ratanga ubutumwa bwo habarundi bafise umutima ubwenge umushaha ibishobisho nibindi kababwira ngo urumva utukana usivye nk'ivyo namwe dufise kumva ibitutsi n'umuntu kugira umuhende fumuvuga base buke avuge ko yumve ko warezwe ukura postinga ngo bakunze ba Flay Podcast TV reka turangiritse hano ariko ibiganiro ntibirangiye abataragira sabone cyangwa subscribe mbandanye kugira tubandanye twagura umuryango hanyuma ndabakengurukire nongera ndabibutsa ko nta Flay Podcast TV atamwebwe mugire ibihe vyiza ciao ciao.